Kigingi yabaye nzisabira. Yabaye nzisabira gute? Nese ntisabiye. Yarasavye inka barayimwemerera ati bakuza kwitora. Nzisabira. Kiravyara yavuze ati reka ko profite nisabire. Kigingi yabaye nzisabira gute kandi Kigingi none yisabiye yarabasabiye mwese. Ariko umuvyeyi uramusaba. Yego mugani Kigingi muri urya munota yabaye ndayicebere. Byasaba yuko adusabira byasaba ko adusabira twese. Kandi gitangaje rero. Urazi ko batwatanga ngo turazi guseka. Mugabo Kigingi kimya. Kigingi we ko yaseze. Ko bantu batabivuga. Ya mico yacu yagiye rero iratituka. Bisobe ko tubazana muri source of tubaze muri source of culture. Tubigisha ingene ushobora gusaba. Umubaho ingene umusaba. Nyine icubahiro arabwo umusaba. Numbuga ati ngo urazi ngo ko wanyemere. Mama yenda. Warabonye na gitega ariko yaciyaze. Ngo nanjema. Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukaganda ziko muri benshi mudukurikirana ariko kandi ndetse mwana dukunze bino bikorwa dusanzwe dukora. Make sure ko amaze gukora sabone kuri Star TV, make sure ko amaze kuba umukunzi akurikirana ibikorwa bica kuri Star TV. Udakurikira izina Starboy ariko ukurikira ibikorwa bica kuri Star TV kubera ko ibikorwa bica kuri Star TV no Burundi ni ibikorwa bikoreka hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ni impano zitandukanye, ibikorwa byiza by'iterambere bibera hano. Ni Ambassadeur Starboy leadership cyangwa diplomat cyangwa umuhinga mu byo kurira indege. Nije ndi hano ndi kumwe n'umuhinga mugenzanje bita Simbizi wa Semavumba. Muri kano kanya novuga ko umuhinga adasanzwe karuhariwe. Muri kano kanya novuga ko tugiye kuganira byinshi bitandukanye. Turaza kuja muri entertainment gato ariko turaza kuja no mu gikorwa cya tuzindiye uno munsi. Turi mu kibanza gikomeye cyane. Turi muri Kiriri Garden wivuze sikuvuga ngo uri kuri promoting yarahe izina isanzwe yaramaze kwikomeza. So reka rero tumuramutse turakuramukije Simbizi wa Semavumba. Ndakuramukije sana bwana Starboy the ship ambassadeur turahuye abaserukizi gawe ntiwaje mu baserukizi nyabo bajya bari benshi abaharimo abataribo twe nuzi ko tujya mu reka bagaribo baribo oya bajya mwajanye baga twajanye ni ambassadeur ujana bataribo oya kutaje none mu ambassadeur cyane ari mfite ikibazo ngaha amafaranga yahagire ni menshi cyane kabisa wambaye source of cash ariko ikibazo ni iki kubera iki mwabyanditse mu cyongereza mu gihe urabona Uburundi n'umutima wa Afrika. Urundi n'umutima wa Afrika n'umutima w'isi. Burya nuko tutajanye ngo dutembere. Iyo tujana aho twari hari muri zingana twarimo n'abambassadeur twaragiye ku isoko rya Nile aho ahantu kure cyane hashoboka amazi ya Nile ava. Twasanze hagabuye mu mico ibiri. Hariho icyo bita Crete Congo Nile na bassin du Congo. Crete hariho Crete hari amazi ajya muri Mediterane n'amazi ajya muri Atlantique. Siniko yibukigenye nico bari bigeze kuvuga yo gati muri Amerika baranywa amazi avuye mu Burundi bivanye n'ukuntu kubera amazi ava muri Tanganyika aca muri Rukuga akaja muri Atlantique magashika muri Amerika. Sigura ko abanyamerika amazi mu Burundi ugiye kuraba rero Europe ku isoko rya Nile aratrasa Ruvubu Kagera Inda Victoria gushika no muri Mediterane. Sivyo bisigura yuko no munsi Burundi burinze buba umutima wa Afrika. Nawe urazi neza yuko barakubwira yuko l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Urumva neza yuko n'umuntu wa mbere amagufa ya mbere ashaje y'umuntu wa kera yavuye muri Afrika. Cyabibaza rero Afrika rero ni wese w'isi. Ni wasekuru w'isi. Yo sekuru w'isi se wabo na umutima wabo ninde? Uburundi. Ururimi mpuzamakungu rukoreshwa n'ugwahe uri ku isoko cyane. Nibaza ko ari Icyongereza. Icyongereza niyo mpamvu rero tuvuga ati reka wikwera dukeneye yuko amakungu isi nzima ishobora kumenya yuko isoko y'imico ufite isoko y'imico ni mu Burundi. Kabisa nuko naca cyane ko bavuga ati Burayi za Amerika burya baratunzwe na Afrika cyane. Cyane amaboro menshi bakora muri Afrika amavoka iki utare kabisa byose bivanga. Twakubonye muri Super Beach yateguwe nibaze ko zari ide zawe. Uno munsi tugiye kukubona muri kino gikorwa kidasanzwe. Kino naje ncerewe cyane bivanye nuko nagiye kurondera essence.
usa n'utubwira en general a résumé bino bintu biteguye gute bimeze gute kumbura bari kwandikana kuri Star TV bamenye qu'est-ce qui se passe muri kano novuga yuko iri sabukuru giswe isoko ry'umuco ni sabukuru ridushira rituma twumva nyene ko twikukiye bya nyavyo burya kumva yuko umurundi wikukiye wigaba ukigaburira novuga neza yuko bifitanye isano n'ibi ukwikukira igihe twakwintahe yo kwikukira twatswe agaciro kacu hari imico yacu twaswe hari ibyacu twanyazwe biratwara mugabo no munsi rero dukeneye ko tubigaruza amagi yose yari twarabigaruje mugabo dukeneye ko tubiha agaciro umukoroni amaze kuzanga akaduha imico yiwe hari yacu yagiye atwaye ari cyangwa yacu yashyize yonone none nka tube nk'ugwaruka rero no munsi urinze ubona turi mu gihugu ubona igihugu gishigikirwa n'indongozi zose kuvuga ati no najewe ndafite icyo noterera reka basi najewe nterere mu guhereza agaciro imico kama yacu rero novuga neza yuko iri sabukuru nta kindi rigamije ni juste ni intererano novuga yuko ugwaruka tuvuze tunatwebwe turaterereye igihugu tugitereye iki tugitereye guha agaciro imico kama yacu narijya uno munsi imico yacu usanga igendesa n'itituka ndumva ko ari ibintu bikomeye cyane ndetse byiza kubashaka kukumbure kugira bagira ico baterereye muri kino gikorwa biragenda gute azobaho les participants azobaho abategezwa kuja muri kino kintu bimeze gute kumbure tutahuza abantu uko bigiye gutegurwa nimba hazoba koga muri piscine nimba hazoba kunyonga amakinga nimba hazoba kuririmba novuga yuko ikigo yere giteguwe gitunganijwe imico kama yacu turafise ikomoka turafise aho ibiri aho tuyisanga novuga ko tuzogendera gusa ahantu ku banyakaranga ku banyamico tuzobagendera umuntu ingene bitunganijwe nuko turafise aba influencers tuzokorana muri kino gikorwa namwe turabatumiye tuzaza gutanga Google form abari interesse biyandikishe tuzobatembereza Burundi tuzobatembereza intara uko ari zitanu z'igihugu cyacu cy'u Burundi tubereke ibutangirera hari iki Iburunga hari iki Buhumuza hari iki muri Bujumbura hari iki Igitega hari iki cyo cyose ndibaza yuko muri kuno kwezi ndazi ko tuzohera abarundi bose bariko bariga novuga neza yuko ari bihe byiza ni gihe cyiza ni gihe cyo kwishimira yuko novuga neza yuko apart yuko isabukuru hazoba no kumurikwa hazoba exposition izoba guteka 30 gushika itariki imwe kuri aje imbere kuri Boulevard de l'Indépendance aje imbere ya Stade Intwari niho hazobera festival hazoba hariho stage hazoba hariho amatante hazoba hariho amastand aho abantu batandukanye bo bari mu karanga bari mu karanga mu mico n'akaranga bazoza ku expose haje ibintu byabo novuga neza yuko ni ibintu bitunganije neza bitunganije ku rwego rwiza kuko nitwe turiko turavyitegurira ubu biraryoshe yuko ubu nitwe tuvyitegura ugira ntihabesheke twebwe kuri experience dufise ubu turamenya ati hakenewe iki hakenewe niki niyo mpamvu nk'abamenyesha amakuru ndabatuma yuko iki gikorwa bogi supporting cyane ko ni cyabo ku Burundi ni gwawe ntibabibone ngo ni bya Simbizi Simbizi nta urimo iby'igihugu imico ni y'igihugu kwimva yuko uri umuco n'akaranga ni iby'igihugu kandi biraryoshe neza yuko urabona inyuma ya festival umutwenzi bwakeye urumva nkuko bamukombozi ijya festival twarimo twese y'umutwenzi ubu bwakeye rero iyo umaze guca rero hacakurikira ikivi hari umuntu buca gusa bugaca bukabuca urazi ko hariho n'agatiro kitwa nzobimba none umuntu nakuza agatiro kitwa nzobimbwa nakuze ntavuga ko nzobimbwa agatiro kitwa nzobimbwa nakuze nta gatiro ko mu gatondo kaba karyoshye nzobimbwa none uzi ko kishinzo byuka saa 4 gusa saa 5 kabisa ntabyo ruzene kitwa oya karyoshye ugaca wifuka neza ngo ndabandagenda n'umuntu umuvye mu gatondo biragora kajya agatiro kitwa nzobimbwa inyuma y'umutwenzi rero nitujere muri kagatiro kanzo tuve muri nzobimbwa kaya ni kabisaba rero ko tubandanya n'ikivi kabisa rero ikivi rero ni iki on avance ego nous les Burundais aussi les Burundaises hari ukuntu twumvise rero touristique twumva umenga ni za riye touristique nyine dusangwe tuzi muri mwe isoko of culture
Rero touristique muri base sur les touristique zaye kwera ko usanga tuzi uvuze rero touristique cyo tubona za zindi nyene twaragize ubushakashatsi kumbure dutware mu zindi igitangaje kuri ibi tuzobajana ahantu hatandukanye bo ego hariho urabona ko nuko mwaje mutevye muri iri sabukuru turi kumwe n'ubushiranganje ujejwe harimo n'abakerarugendo tourisme irimo n'umuyobozi umwe mu abagiserukiye ubuyobozi bwa tourisme niho yaraye harimo n'umuyobozi mukuru ajejwe imico ideje wa culture twari turi kumwe ngaha mu nama bisigura yuko iri sabukuru tugiye gukora si sabukuru nkuko muvyibaza tugiye kubakundisha imico n'ururimi rw'ikirundi uravyumva bajya bo muri tourisme bazotwereka hariho amasite bo babazi bari mu minwe yaho mugabo hari n'amasite ya commune hari amasite n'abari bose voilà niyo mpamvu rero tuvuga tuti uko bigenda kose tuzokorana usanga indi mu Citokiyo iyo barayihejeje yatubwira voilà igene voilà ndatuja tujaye urumva nk'ubu ikintu gihari niyo mpamvu dufise equipe ikwiye dafise abo dufashanye ibikorwa novuga neza yuko iki gikorwa kizogenda neza kandi nta muntu umwe azokwidoga abantu bazokwishima bazokwinjoyinga umuco hamwe umuco unawinovora uvuga ati ego inyuma yuko tuva muri ibi kugira tuje mu bindi kumbure umuntu yo bakenereza information si nani source of culture bigende gute kugira ashobore kuronka bivana n'ico abakeneye kuza akeneye gutanga sponsor ari ukeneye kuza avuga ati hari cyo noterera kubera ko hari abantu baba bafise ivyumviro mugabo bakavuga ati reka tubishikirize kumbure hari cyo bishobora kumara responsor twadukeneye cyane kubera ko urumva ko tuzoduga ruguru dukeneye gufungura dukeneye kuryama abakeneye umuntu ajejwe ibyo by'ama sponsor muri kino gikorwa ni Arsene Bucuti nta nimero ihari kumbure bashobora guca ko nyine iri direct ntabo mubura gute Bucuti wo mubura gute uri umurundi wo mubura gute cyangwa je mubura gute cyangwa ukanca cyangwa bagaca kuri nimero za Starboy acha tugenekeretse ega nuko biba bimeze nawe wowe urumufatanya bikorwa kwikorwa nawe n'iki wawe nta sinovuga ngo ncemuga ngo amanimero ya campus arahari mugabo nkajeyo nubwo guca ko birorosha nuwo ncyako nimero za nyinshi 69 62 15 39 izo nimero ziwanje barashobora kunja ko tukayaga tugapanga karere kandi ni nkuko urumva abafatanya bikorwa nyene barakenewe tuzokenera amazi tuzokenera gufungura tuzokenera aho turara tuzokenera uko twiyunguruza urumva neza yuko abafatanya bikorwa tubakeneye rero nkavuga nuko ati nibaze twigine umuco tuwerekane tugire tumenyekanishe abantu bamenye ubutunzi kama dufise muri Umutwenzi Festival eruka kuba twabonye benda mwite gute ni Papa Africa ariko mba numva umenga norondera izina riruta Papa Africa mba numva umenga no lirondera nyene irengeye kwitwa Papa Africa aho yagaragaye mu gikorwa novuga yuko cyari ciserukira mu Kombozi na staff bari basanzwe bari kumwe ni gikorwa yagaragaye nkuko yamavuga ati ndumujene wo gwaruka n'umujama w'abajene iki gikorwa cyaco twashobora kubona Sebarundi nawe Sebarundi akirimwe kuko nambo wari ngaho wabonye yuko abo mu bushikiranganje bahari iyo mushikiranganje ninza haba abayarundiswa na Sebarundi sivyo Sebarundi arahari novuga neza yuko ni igikorwa kiri gifise partenariat na gouvernement sivyo ni igikorwa cyateguwe na company yitwa Linox Music Company mugabo dufitanye partenariat na gouvernement na leta turi kumwe na niyo mpamvu no ngaha urabona neza yuko hari ku kirango cha leta nabibonye novuga neza yuko ati ki supported kirashigiriye wagishikiwe kuko nyine cyo yaje gushikira umunezero umutwenzi umunsi wo kwikabisa sivyo bisigura yaranagavye ibintu byinshi yaranagavye ajigingi yahawe rero inka yaravyaye bayimwemereye taravyara kigingi yabaye nzisabira nasi ntisabiye yarasavye inka barayimwemerera ati bakuza nzisabira kiravyara yavuze ati reka ko profite nisabire kigingi yabaye nzisabira gute kandi none yisabiye yarabasabiye mwese ariko umuvyeyi uramusaba yego mugani kigingi muri urya munota yabaye ndayicebere byasaba yuko adusabira byasaba ko adusabira kandi gitangaje rero urazi ko batwatanga ngo turazi guseka mugabo kigingi kimya kigingi we ko yaseze ko bantu batabivuga
aguma twita ngo turabaseye jewe na Starboy twebwe iyo duseze dusaba igikorwa nangene cyubahiro umukuru w'igihugu tumusabye tugira ati mutama dushaka kuba icyabona dushaka kuba icyabona ngabo Kigingi yasabye inka yakoze ashaka amata yo kunywa yagusa yakoze ngabo Kigingi wowe yisabire asegereretse hajya bari jewe nisabiye bacha twita ngo nisabira umwe mu bamusaba so mugabo urumva ntacu ni bon ugeze ibwami na Bifesi yarasabye ati urazi ko amuvuga ko umugenzi w'abajene nagutumye muri mariage yanjye umukuru si kujya munsi numbwira ngo urazi cyangwa ijya message yabivuze ku bunse ijya message ashaka yayisomye ko yanditse Kigingi yabisabye ukuntu gutariko ntacyo reka tubigisha imico ni ya mico yacu yagiye rero iratituka bisore ko tubazana muri source of culture tubigisha ingene ushobora gusaba umwubaho ingene umusaba nyine icubahiro arakuntu umusaba numbwa ati ngo razi ngo ko wanyemere mama yenda warabonye nagistegere ko yaciyaze ngo nanjema kaje twari kubona na mutima avuga ati bose ari ukuntu rero ari ingene bigenda nivyo rero tugomba kwiga kugira bose bajya bose bashikirwa bari hajya bose bashikirwa bavuga ati rero kiko bigenzereye abajene ubunyene cooperative ubunyene cooperative muje mugira cooperative ubunyene ndabakubise inka zibiri apana ko azari ico muri umwe avuga ngo agana diwani wachomba mzama na muzee najema ndafise ndimo ariko ucuti ko bamuhaye ingurube tutamenye niyo zayonganye yaraziri ujakunda kujya kwera ravyo so urumva rero nubwa neza yuko umujama wacu no muri no festival ndazi uko bigenda kose muzobona arimwo kubera ukuboko kwiye kurimwo ndeta mvyeyi abavyeyi turi kumwe nabo ubushikiranganje bw'ubudandaje turi kumwe nabo ubushikiranganje bw'imico turi kumwe sivyo ubushikiranganje bw'intoro yo hagati iterambere rusange n'umutekano turi kumwe kwene baduhaye kibanza tuzokoreramo festival so novuga neza yuko ni ibintu bimeze neza cyane yego tuje kuri Mukombozi yateguye kiriya gikorwa umutwenzi festival nta uto kwishimira ivyo umuntu aba yakoze mu gihe ari vyiza umuvuga kwikinga Mukombozi kuko waragaragaye mu cya kibanza mu gusoza hadusozera tuvuga uko abonye performance z'abaririmbyi bamwe Mukombozi nahe message ni vyiza Mukombozi nombwa ati salute sana ku cyumviro nkakijya uno munsi novuga neza yuko niko kwakikira twavuga uno munsi ivyo hora bikora abanyamahanga tuko turavyikorera ikintu kiryoshe no kuno munsi ndongozi zitahura zikanatworohereza kera twaragira ivyifuzo binini mugabo tukaba limite naho dukura uburyo n'ingene byo tubirangura mugabo urabona twarateguye Super Beat Award uno munsi muririmbyi Kiriku ahari arishimira yuko agira mu ngendeshwa yakwiye mu muziki cyo ni ikintu yishimira sivyo urabona n'ubu nyine ama opportunity ko yaciye yaguka n'abandi bose barazana ivyumviro urabona ndagahende hose tuce tuva aho tujya kwandega nani tuvuye kwa Mukombozi iyo Super Beat sivyo twagiye urabona ndaga naco tuje kuri no festival yateguwe na Mukombozi baneza yuko ni festival niniya burya buryo na Mukombozi ntabwo yoronka ibimwe n'aba influencer benshi na mamiliyoni menshi cyane yakoze hajya bisigoye kuno munsi bashe yuko uno munsi umuziki aho tugejeje uradodora ukugururirwa hari imiryango twamaze kugurura numvise kuno yavuze Mutama burya kikimbwira sinabona ko kizogenda uko rero kubona twararonse reisite ni vyiza urumva zose bakuba ibi ni byerekana yuko dufise aho twavuye aho umuziki tumaze kuva naho tugejeje ndusubira inyuma ni mpamvu urumva nk'ubako turaduhejeje tuvuye mu Mutwenzi Festival duciye tujya muri Source of Culture tuzoba muri Source of Culture tuje mu bindi tubandanye umenyene tubandanye nta guhagarara ibi bica bituma no mu nteguro y'amafaranga leta ikoresha habamwo amafaranga baca bongera bakavuga ati ubu rero mu mwaka uza muzoshiremwo abakire bafise amakampuni bazanye amafaranga mushikire bino bikorwa urumva nivyo novuga yuko iyi ni festival novuga yuko nitwe tuko turavyikorera sivyo biraryoshe mugabo urabona yuko tubikora dukorana na leta nituvyikorana leta itegeza ko bihari tuje mu tuntu n'utundi kugira dusozere twiruke umuririmbyi kazi Sean Queen agiye kuri stage afise imbanyi byatangaje abantu benshi kubera ko twabona vyandikwa kuri social media ndetse yanagize performance nziza cyane iteye ubwoba bamwe baranatanga baravuga ati
umuntu afise imbanyi ashobora gukora performance imeze gute imeze nk'iyo nziza nk'iyo mu gihe adafise imbanyi performance nk'ijya kuri Shani Queen byari bigoye kubona. Wewe wabonye performance yajya abaririmbyi uburyo bifashemwo nk'umwe mu bahinga mu byo kurira indege wiziki muri rusange mu gihe hari abaririmbyi bashika 30 abaririmbyi 30 n'abaririmbyi benshi cyane cyane ku mwanya byari bigoye kubajera. Wiziki muri kajya kanya wiziki kuri performance z'abaririmbyi bamwe bagiye barakora ari abavuzwe ngo byabananiye sibyo barimo tusa n'ibindi. Novuga yuko ku bintu byabaye ujya munsi aba ama performance cyangwa iki uvuga neza yuko no munsi abaririmbyi nibwo kubera ubamaze kuba professional bararespect umwanya barubahiriza nibwo nta kajagari kenshi kabaye. Rero novuga neza yuko ari ibintu byagenze neza kuri je. Yego kabisa. Icyo tuzoba twavuze kuri no evenement kugira evenement nuko bomenya yuko ni evenement culturel, ni evenement izomara imisi 3. Bon, evenement nyezi ntabwo ari tariki 30 gushika itariki. Uzobonamwe aba artiste babaherekeza bafite amazina. Ego kubera ku munsi wa mbere no kwereka itariki 30 z'ukwindwi tuzobereka tubatembereze abantu bazobakiniye kuza baze barabe imico yacu ko ibyari bimeze imico nyene y'ikirundi nyayo. Hamwe umunsi wa kabiri bazobona imico uno munsi aho tugeze. Novuga ko ni exposition zizoba aho tugeze uno munsi ibyo dufite twabigumana gute kugira tubandanye navyo. Hamwe ari umunsi ugira gatatu no kwigina naho haba hari abasa nibaza uko bigenda kose integuro ya ino festival muzogenda muyimenya kuko tuba turi kumwe muzogenda muyimenya. Muzogenda mubimenya munavyibona ko tuba turi kumwe. Hari n'ibindi by'ibintu dosanga ari mwebwe muzobishikira. Nibaza ko bizoba tuvuye guherekeza Promesse Dame gutora agashimwe canke n'imbere oya agashimwe azogatora mu kwindwi tuzoja muri Amerika. Uko kwindwi nyene harimo ubushimwe wari kumwe na ambassadeur wo muri Amerika. Yego twaravuganye na ambassadeur caciyemo caraciye novuga neza yuko igikorwa ingene giteguye neza cyane. Giteguye ku rwego rwiza cyane giteguye ku buryo atamuntu umwe azokwidoga. Yego kabisa. Nuko abakunzi ba Star TV nibaza ko anytime update zora tuzironswa za kino gikorwa simbiza ashobora kutumenyesha tugapostinga ku ma platform yacu cyangwa tugakora ibiganiro nkuko mubibona. Nigiste kubamenyesha yari lancement official ya ouverture ya Source of Culture. Kumbure abona ko abarundi tuko turakora cyane tunamushimira cyane kubona yarize bakavuga ati erega nivyo bintu mukora hari icyo bishobora kudufasha nka twebwe tugize partenariat namwe hari icyo bishobora gushika ko kera batwita basuma nkuko yabivuze president abantu bari muri musique ariko uno munsi turi bamwe mu bantu bariko bahesha ishema igihugu cacu. Turaba ambassadeur turabaserukiza beza cyane kandi ndagushimire kandi ndakwifuriza amahirwe. Nanje ndabashimiye cyane kuba mwaje gusupportinga ino lancement officiel ya kino gikorwa kandi nkizera neza yuko ibi bintu bizogira akamaro abahari ndetse n'abazobaho muri kazoza. Yego ndagushimire cyane. Ndagushimire. Amazina yanje ni Starboy the Ship ambassadeur diplomate cyanye umuhinga mu byo kuri indege nari kumwe n'umuhinga mu byo kuri indege mugenzanje Simbizi wa Semavumba. Kumureka dushigikira kino gikorwa wumvise ubishaka gushigikira kino gikorwa ushobora kumuronda Simbizi inbox yewe cyangwa ukandondera cyangwa ukarondera Arsene Bucuti. Kumureka dushigikira kino gikorwa ushobora kuba ufise ibintu ushaka kugira abantu babibone ukeneye visibility ingo aba influencer ba mbere bakaze babikora neza nk'aboshi turimo turahari. Sigurishi rero ibintu byawe birashobora kubona visibility utwituye ukatugeraho. So Imana ibahezagire. Make sure ko wakoze sabone kuri Star TV. Make sure ko amaze kuba umukunzi afise full access. Behind camera kwari kumwe na Christella bitangaje cyane ni ya mbere dufise umwigeme akamera. Christella ni wari ko radufasha ama image kugira ashobore gusa neza cyane. Imana ibahezagire cyane. Thank you so much. Nkuwi nasanga abansize